Ishamba rikwiki mirindi nyakubyaga, ishamba rikwinka mirindi ya ngoma, iwacu kure cane mirindi nyakubyaga, iwacu ni kucuzi mirindi nyakubyaga, rikwinka mirindi ya ngoma. Abaproducteur sije ndababwira ivyo bakora kandi sije mbwira aba artiste biwacu bo mu Burundi ngo muzokora uku, oya novuga ati vyoba biryoshe umunsi umwe mu Burundi twogira identité yacu ku buryo umuziki nubwo umuntu yowucako uri kuravuga ahantu dufate uwo muziki uri mu Rwanda canke Tanzania uravuze gaca wumva ati uwo muziki no mu Burundi ntawitiranye n'uwahandi hantu avuga ati uwo muziki no mu Burundi akujya kwimbyino. Rero urashobora kuba utavuze utaririmbye mu Kirundi gusa ugasanga umuziki ukuntu uri kuragenda ugasanga melody watoye mu gucreer uwo muziki wawe ni ibintu vy'iwacu. Bon, mu matwi birumvikana ko ari ibintu by'abarundi. Izo mvyino nyene nazikunda usubunye abantu barabinkundishije gusumba, narabonye yuko akanga kiwacu ko mu Burundi gafise iyindi valeur ntarinzi abantu babikunda kandi babinyotewe, ahubwo abantu hari abantu benshi bazi ibintu by'akaranga z'abari imvyino y'abari amazina y'abari biki barabe babishire ku yindi level, babishire ku ma réseaux sociaux biyereka. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. J'aimerais que je te dise que je t'aimerai toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Et que je comprenne tout ça aussi sans que tu me le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Je ne pourrais te fuir, même si tu ne sais pas. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Nyangezi nyangezi, nyangezi nyangezi, nyangezi wehora, nyangezi wehora. Je data yampaye inka nawe mama arayinyaka, arayinyaka ngo ntanka y'umugori idapfuye iragumba, itagumba shikanyagwa. Yewe nyangezi nyangezi, nyangezi nyangezi, nyangezi nyangezi, nyangezi wehora, nyangezi wehora. Tingita tingita tari wa mukwe w'umutindi, wa mukwe w'umutindi yapfuye atacavuze, yapfuye atacavuze burya ntaco yarafise. Yo nyangezi nyangezi, nyangezi nyangezi, nyangezi nyangezi, nyangezi wehora. Kutagize tugira harmoni chiwihe Nashobora ni Mary Nice, ni Tonde Rosemary Nice, ni Tonde Rosemary Nice. Muraryumva iryo zina? Muraryumva iryo zina? Si ry'abakera amazina nkayonye abatonze ku murongo. Rosemary Nice ni umwana w'umwigeme, ni umukobwa w'umuyabaga ariko aragera mu bigero, hanyuma akaba ari umunyeshuri, akaba avyina imvyino z'ikirundi, akaba asanzwe aririmba n'indirimbo z'igifaransa, z'icongereza, arakunda gusubiramo indirimbo z'abandi bantu mugabo akabisubiramwo neza ku buryo numva umengo no munsi je ikiganiro twokora cose nico kuvyina gusa, kandi nakaro inyuma ya kamera yavuze yuko ari d'accord avec moi. Rero s'il vous plaît nashaka tumuhe ikaze tout d'abord, aramutse abakunzi bacu, aramutse abakunzi biwe, hanyuma dushobore gukora ikiganiro. Ndabaramukije mwese abakunzi ba BITV. Je ni Tonde Rosemary Nice, gusa ama platform ni Zen Mary, ibintu byorosha kugira ngo ntimuzonyoberwe gose. Ni Zen Mary, Instagram, TikTok,
YouTube n'izindi platform zizoza nzohora nkoresha. Yego. Sen cavuye he? Zen. Ni sen. Zen. Zen. Ni nakajambo ko mu Congereza to be zen. Ndi umuntu akunda ibintu biri calme bitanga amahoro. I'm zen. Nubwo noba ndi mu bintu mu bishit ibintu bigoye ikimba nkeneye kuguma ndi zen mfise amahoro ndi pose ndi calme. Nta guturubura nta depression nta kuba si novuga kubabarura babara turi abantu. Gusa ntucumva ko isi iheze wewe guma au calme. biva uko warezwe uko wakuze kugira uko kuntu umeze nuko warezwe nuko abavyeyi bakureze canke wewe wiyumvira ko baba muri jewe iyo Imana itampa novuga iyi ngabirano yo kuririmba ubu ndavuga ngo ndafise ingabirano yo kuririmba ko yarizo bambwira mu bisanzwe ndusinzi ko bizaje yanje yerekana colère canke yerekana ibintu umuntu ashavuye ari calme au fond de moi sinumva ko ndi calme gusa kuva na kera nkiri umwana ngira n'izina ryankurikiranye banyise nitonde rero n'abagenzi barambwira ati uratekereje canke iki kera niho muhira barambwira nka mama kamamagara ngo nice ngo ngira ikintu mwana cakubabaje ngo urababaye canke n'ahandi hantu hasanzwe ndi mu bandi bana turi mu rubanza kazona mama arampamagaye ngo ni byakubabaje mwana kandi vyarambabaza sara bikambabaza gose rero ca mvuga ati I'm zen zen umva simba nkeneye nubwo hoze ikintu kimpungabanya ikiba nkeneye kugumana so calme nkuko ego visage yanje vyerekana bice binjamwe no mu mutima ntibibe kuri visage gusa uko abantu babimbonako na fond de moi bibaruko. Okay, jewe naho ntivuze urashobora kuba ari ryambere uravye kino kiganiro urashobora kuba ari ryambere uguye kuri no chaîne ni Gloria Munezero kuri micro ya BITV ego kazi wacu kaze kugira ngo mwumve ivyo tugomba tuganira hanyuma muryoherwe mugire s'abonner mugire like mugire share mugire n'ama commentaire kuvyo tugira tuganira hanyuma niba muri d'accord avec moi nguma ndabisubiramo muri sio yuko uyu mwigeme afise ijwi rirenze mubishire muri commentaire imiriro muri commentaire ndayibona watanguye kumenya ryari ushobora kuvyinaga canke kuririmba niga peut-être 6e année gute byari bivuye kuki même bwa mbere nabisinibuka ngo nabimenyeye kino gihe gusa uko umwaka wiyongerako ndabona nk'ubu nifashe video ndiko ndaririmba ya l'année passée avant l'année passée ndazifatanije ndabona ko hagenda harongera ku ikintu gusa aho natanguye kubikunda niga primaire sinibuka exactement umwaka kari 6e année 5e année je sais pas gusa kuja kuntu hari chaîne yari harawe TV hari ibintu byari baharawe byango bya American Got Talent nkabona ubwana buririmba neza sana kumva birandyoheye hari akana kitwa Angelica Helcock niko kashize ko kashe ndabikunda bon kuri Instagram karacari active karirimba naga créatrice de contenu sindabona indirimbo za original gusa niko kanya spiye gose kari gafise 9 ans ari gatoyi kagera ngaha nkabona karirimba neza bimwe by'ibisatsi ukabiraba kuri Facebook nayo wana ku ma statut hari umukuzine yarase telefone karatembere ku ma statut gose uwo mwaka sinibuka umwaka wari yandirimbo kagize kavanga ngo she's just a girl she's on fire niyo cover yatumye ndabikunda gose nanje nkaca ntangura nkamwigana nkaririmba ngenda ugira akoreka tushaka kubyina igana iyo ndirimbo iyo ndirimbo ntayo nafasha ku mutwe nanayiririmba nabi sinarihe basi bon mbe niyumvira indirimbo natanguye kumenya kuririmba yari indirimbo yakunda guhera ijya filme ya yitwa Paloma iheze kuri novela ijya ngo il faudrait que ça dure longtemps Usez ma peau sur la terre. Shibona longtemps. Wala longtemps. Longtemps. Niyo natanguye kumenya kuririmba. Niririmbe. Ushaka ririmba. Ndako ndayiheruka kera. Vuga twumva. Ngo je veux des problèmes.
Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, au dernier de l'hiver. Je veux qu'on s'apprenne de partager tes joies et tes migraines. Ton corps mord dans le vertige et tes mains m'emmènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. Quand c'est toi dans son monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es la mienne. Je voudrais que ça dure son temps, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. niyo natanguye kumenya kuririmba neza izindi zose naririmba ibintu by'ibifuti numbaza. Okay, izina bakunda kukwita nirihe ga? Nice, ni nice. Muhira banyita nice. Abagenzi bawe ku ishuri nabo bakwita gute? Nice nyene. Hose ni nice. Nice yavukiye he? Yavukiye mu muryango w'abana bangahe? Tout ça nous allons présentation inédite. C'est simple. Navukiye Karusi, mu ntara ya Karusi kuri centre Buhiga. Benshi bavuga ngo intara ya Karusi ngo ntigira centre Karusi. Sinzi ko ubu byo bavyaraje. Gusa ni Buhiga, commune ni Buhiga. Okay. Niyo wakuriye? Niyo nakuriye. Hama ndaja kwiga muri internat. Urumanuka nice. Vya vrai. Urumanuka. Okay, hanyuma bijo bigenda guca kwiga internet. Cyane kuga interna y'Igitega. None ahereje n'ide scientifique. Hama mpejeje candaza kwiga kuri lumière sciences infirmières. Hama uvuka mu muryango w'abana bangahe? Uracafise abavyeyi bakwiye? Abavyeyi bakwiye. Abana 6 enfants. Ugira kangahe? Ndi wa gatatu. Ndi umukobwa wa mbere. Mu bakobwa bangahe? Meze nk'ifura. Mu bakobwa babiri sha umvirize. Bavukana n'abakobwa bahungu bane n'abakobwa babiri. Okay, gafu wambwiye ko visage yiwabo yari visage umwana atekereje, wamenga urashavuye des fois ukagira nta nari mu wigero byikika mu gihiza wikika mu sinzi ko bavuga ngo kwikika mu gihiza. Wigera usanga uri kuradekona mugabo abantu bakakureka wewe alors ko ari wewe wadekonye canke wakoze ikosa bagahana uwundi muntu kandi ari wewe wabikoze bivanye nuko iyo visage yawe yerekana ko umenga ico kintu ntaco wokora. Ahubwo nkoza nk'ikosa sinibuka amakosa nakoze gusa sinzi novuga ngo no kwishima je sinigeze nkubitwa. Kuvuka nibigera kubitwa harimwe canke kabiri. Wewe wakoze ushaka ndabivuga. Ushaka kubitubwira wewe wakoze iki kugira ngo bagukubite ico kugira bakubite. Nakoze iki? Nari nakurikiye papa na mama mu rubanza. Kujya kuntu abavyeyi bagenda mu rubanza dakote mu babanyi nanje kujya kuntu umuvyeyi ashobora kuvuga ati wewe gumaha bisanzwe tukuru natugiye turi abavyeyi gusa. Ndababara ndabakurikira nambaye na nabi nyene umwana ari avuye muhira ndabakurikira basanga ndicaye mu rubanza nanje. Wambaye nabi usana nabi basanga nabakurikiye nicaye ahubwo ngira nicaye ku ntebe y'imbere kwera hari hafi nashobora kwijana. Papa dutashe kwanza ntiyarinze ko dushika yankubise nyene. Yakukiye mwibarabara. Sindibuka ntiyankubise gusa ndavyibuka niwo munsi nakubiswe. Okay. Ninde mu bavyeyi muri proche cyane? Abavyeyi bawe ninde muri proche cyane? Abavyeyi bose turi proche. Gusa mu mama nawe urabizi na oya urumva umumama wimwa muri proche mugabo akenshi iyo umwana uyu mugabo afite abana b'abakobwa bake canke abakobwa bari bavuga ngo ni fille papa canke ndazi wowe nti muri proche cyane na papa ku buryo usanga mufite complicité yiwanyu surtout nko uri umwana mukuru mu bakobwa. Mbono vuga ariko nkiri umwana niho bavuga ngo papa arakudekesha iki
gusa ubu nakuze sinibaze yuko vyobandanya ubu je suis comme les autres en plus de ça ndafise umutoyi wanje w'umukobwa yego kandi ubu ntituri kumwe na papa sinovuga ngo ubunye gusa nguma ndi proche n'abavyeyi quand même. Okay, iyo Jesse ndi bon ndamaze kuja rimwe mu ikaruzi bugabo nta kintu na kimwe nzi kiranga abanyakaruzi. Ni iki kintu woto nk'umuntu atazi ikaruzi ni iki kintu wokimubwira ko nk'umuntu yakuriyeyo yavukiyeyo imvukira yaho. Ivyiza vy'ikaruzi uvuga uti ibi bintu kabisa biratese ikaruzi jewe nivyo niho hantu maze kubibona ko umuntu wese arafise ico yirati wabo canke ico akundi wabo ni iki. Jesse sindi umwana atatembereye gose mu ntara y'iwacu nubwo ariho mvuka naguma muri quartier mu babanyi muhira iki gusa ico nzokwama mvuga mu babanyi sishobora kuvuga ivyo hanze kuko ntavyo nabonye canke ivyo mu yandi makomine n'abantu barangwa n'urukundo abantu barangwa n'urukundo biyegereza abana n'urukundo tuku iyo umaze kumanuka kuba ini Bujumbura ni iki basi wakumbuye hariya cane kuganira ababanyi bose habaye imanza havugirwa amajambo aryoshe ico kiganiro nico nama nkumbura iyo entourage yaho turi proche. Hanyuma rero mbwira ivyo kuririmba donc turamaze kukubona mu machala donc jewe akenshi nigitumana nakuronde kugira ngo tuvugane dukorane ikiganiro nuko nabonye imbyino wakora avant wakora behind dimo ntiwerekana ntiwaza kuri kamera ngo uboneke ariko Paul mama turakubona twaratanguye kuza turakubona ni byatanguye ryari ibintu byo gutangura watubwiye ko watanguye kugira inspiration bivanye n'umwana wabonye ugashaka kuririmba watanguye kumenya gute ko ushobora kuririmba tutaba ofisi ryo kuririmba hamado watanguye gutangurira mu mbyino dimwa tutangurire mu mbyino ivy'imbyino navyo zinjiye mu gute ivy'imbyino namye nakuriye mu maclub gusa maclub yose nakuriyemwo nari umudense naratamba sinavyina gusa ndi muhira narumviriza indirimbo zikanryohera kwanza byari bijya byo kuririmba bisanzwe indirimbo ntunayimenye yose ukayiryohererwa na ukaririmba n'imbaraga hofa ukazi sebo hama amaclub yo narayakunda ntamba ndaza no muri club yino ndi muri club Indangaburundi yitwa Indangaburundi hama ndashikira naho nyene mu batanzi natamba gusa entre temps ngiheza amashure naratanguye ngiheza imanite natanguye ndakrea compte Instagram naratanguye gukrea posting indirimbo ngira du cover tw'indirimbo zisanzwe congereza gifaransa indirimbo imbyino sinari bwajemo hama muri club barambona ko nzi kuririmba cambwira inguza kudufasha muri musical turakeneye abaririmbyi baza bararirimba tuvyina ndagenda ndirimba mu bavyinyi ntonda sinari ngitonda mu batanzi naciye ndabiheba mu batanzi nja mu bavyinyi hama ho nyene niho naciye menyera tujya tuvyino ndahamenyera dukeyi kwitabira nkitabira sindi mu leader ndi mu bitabira hama ndabandanya ivyo bisanzwe gusa nkabona birandyohera ivyo bintu baririmba umurido hari kararirimba nkabona biratesa amajama lyrics araryoshe iki gusa je ntavyo nzi kwitabira gusa nkumva ndashaka nanje kubimenya kuzorida ndirimba ry'ama parole ry'ama verse aryoshe nka kurya iki ibintu nk'ivyo Nanshamvuga ati reka ntangure basi zijya parole z'ikirundi utazifatiye umwanya ziragoye kumenya nshamvuga ati ba reka nze ndamenya n'uturirimbo tungahe kamwe nze ndiga basi kamwe mu ndwi ako nahereye ko kwera batubwira ngo ifoke umenye indirimbo z'umugwi natanguye kwiga indirimbo za club menga nka zibiri hama canongera ko tundi nkunda mu nyuma za club gira amahoro turirimbo twa club gira amahoro n'izindi hajya sinzi indirimbo nyinshi z'ikirundi gusa izo nyene zizikeye abantu barazikunda umwanya ukicara ukaziga hanyuma gaca uzisubiramo nkaca
uri kuvuga kuri TikTok haba kuri TikTok kuri TikTok washira ko utuntu tugufiya gusa birafasha izindi ndirimbo yose kubera urashobora guteramisha abantu ibintu nk'ibyo okay hama ndabandanya ndaririmba muri club ndaja muri musical mu nyuma gusa ndirimba muri club imbyino kugira ngo nyene hafreshe mind mvuye ku ishure byaranjohera kuza muri club nkabyina mu bandi nkabona abatamba tukabaririmbira bagatamba combinaise kaba hama nkataha gusa nkabandanya postinga icongereza igifaransa kuri Instagram yanje bakalikinga bakabukebuke nyene gusa kwera harabambwira courage nkavuga ati reka mbandanye on sait jamais kwera nashaka kubuildinga carrière mvuga ati nzokore umuziki umunsi umwe mfise basi na platform nimba TikTok canke Instagram banziko cogese nari bwaronke TikTok hama umunsi umwe hari imbere muri Octobre mu mwaka uheze nguma posting icongereza igifaransa tubigahera hama umunsi umwe nyene nimvira shaka kuririmba bisanzwe ndashira telefone unye kuri chaise ndicara itanyerekana visage ndaririmba akavyino ko muri club nkunda gose vraiment nikajya twahereko inyangezi ndagakunda bige by'ubusazi hama ndakaririmba bisanzwe camvuga ati nafise compte ya TikTok nakaye gusa itari active ndagashira ko bisanzwe TikTok narayineglige ati nije mu bindi bazobirabe canke bareke naco bintwaye napfuye gupostinga uko nyene bisanzwe atakintu na kimwe wiyatonda atanakimwe niyatanda atanakimwe mbona barabikunza abantu camvuga ati reka subire ndabe postinga kandi encore ndasubira kandi mbona bibandaniye bikuko nyene kandi naje narabikunda gusa ubu nsigenda bikunda do plus ibyo waciye ukunda do plus nibi izo mvyino nyene nazikunda usubunye abantu barabinkundishije gusumba narabonye yuko akanga kiwacu ko mu Burundi gafise iyindi valeur ntarinzi abantu babikunda kandi babinyotewe ahubwo abantu hari abantu benshi bazi ibintu by'akaranga z'abari imvyino y'abari amazina y'abari biki barabe babishire ku yindi level babishire ku réseaux sociaux biyerekane ko akaranga kiwacu kararyoshe vraiment hari abantu benshi babizi bamaze kugenda mu gutwikurura hari abantu benshi babizi baririmba neza kandi bakaririmba amajambo ari deep atari bijya byiwaje barabosheje gusa naje baragize effort ntuzi icyo bisigura bazi ndabizi byinshi gusa harimo n'ibyo nyangezi ngo genre urashobora kudusigurira urwo rubyino ikintu bivuga ngo nyangezi wehora inyangezi ni iki ndiba umenga inyangezi ni club nyangezi inyange ni nyoni iyo ni nyoni gusa iyo club yaririmbye mbe ni ihe club ni club ni club umenga inyangezi donc nibaza yashatse kuririmba ati inyangezi inyoni zo mu nyangezi wehora club yo ngira niyo yashatse kwihoza ati inyangezi we iyo basi utoye ikintu ukavyina uruvyino utaruzi ico rusigura bica bigenda guturaronka umuntu bibaza canke oya vraiment sindaronka umuntu ndabibaza kwera ntitubana n'abantu bazi kirundi gusa ndibaza bakera ntibaririmba ibintu biri abuse cyavuga ati antukaza ibyo byose bon il vrai ni ibintu vyiza mbwa kamwe ntibari bafise imvugo yo gutoborera ko sinzi ko bavuga ngo kumenera ko baravuga ikintu mu mugani ku buryo umuntu avyumva nuvumenga abantu baba babizi baba bakwiye nyene kubivuga bakavyigisha baragira muri commentaire nk'utazi ikintu naje mba ndabikeneye kubimenya bakandika ngo iki gisigura iki ko ataco mbanze sinoca nishura ngo gisigura kataconze abantu nimba bahora baraba TikTok yanje bazohore akiza azohora aja muri commentaire acishure ati gisigura iki kubera ko hari indirimbo naririmbye ngo yaruhinda kanyoni karitse naririmbye abantu bagumambaza ngo ngoma yaruhinda niki antu sinzi niyo commentaire nzosubiramo ndayisome uwo muntu yavuze ko yoba ari ingoma y'ubwami yoba yarigeze kubaho mu Burundi gusa itabaye serebo nkabirya bya mwezi gisabo iki yuko iyo ngoma peut-être sinzi ubwo n'abazanditse zirya ndirimbo niba hari abakibishoboye bari bafite nukuri bari
ubundi hariho abantu bafise impano pe bafise impano zo kwandika bafise ibintu bizobaho inyuma y'imyaka igihumbi n'abana tuzovyara n'abuzukuruza bazokoma babikunda babona yuko ari ibintu biri très important kandi bizokuma vyigisha kandi tuguma tubivuga nga kuri BI tuguma tubibabwira kandi turamaze kubibona neza yuko ibintu vy'akaranga pe birakundwa umuntu we kuko urumva n'abantu bari iburaya turabona yuko baravyina ugasanga bariko barasubiramwo imvyino hari abariko baratamba alors ko bari kuba baranabihevye ariko biguma bigaruka wowe none uriyumvira kuzohava uramaze kwandika indirimbo yiwako atubwiye yuko uri kuragerageza kubaka platform sivyo yiwawe ni muri ihe objectif uri kurubaka intumbero ufise yo kubaka iyo platform no kugira utoririmba indirimbo ziwawe usanzwe uzifise ni muryari ushaka kuzorimba indirimbo zimeze gute bon abantu bakunda kuvuga ngo ifo kuvuga make ibikorwa bikivugira gusa muri objectif yanje ivyo ndyohera umuntu ntaziyo biza gusa ibintu nkeneye sinzi ahantu bizoca gusa ndakeneye kugira iyo culture yacu mu ndirimbo nzo kwandika mu bumenyi buke mfise mu bintu vyacu by'ikirundi canke ikisinzi ntibizoje kure ya culture yacu kandi bibe tradi moderne mpora mbona banabigira nabonye ahubwo nabonye n'indirimbo wagize genre watanze mwatanze muri ko muratamba muvanga ikirundi niki n'amadanse moderne navyo vyaje gute hari indirimbo nabonye kuri TikTok yawe ubu biraharawe donc abajene turi influence abajene bo mu Burundi turi influence n'ibintu vyo hanze umva biragoye kugira ngo tuzokunde ikintu kiri traditionnel kandi cyane ata bindi bintu vanze ataki kubera ko influence yacu ni ibintu vyo hanze nibo tubona gose nibo baguma bagwa mu maekran nibo tuguma tubona niyo mpamvu aribo batwinspire rero kandi biraryoshe urashobora gutamba ico kirundi gusa utavanze bikari ibintu bisa neza canke ukavanga izo ntambo gusa ho gasignature ku Burundi ntikavemo byose ndibaza n'ibintu biba ari vyiza utamvye iyo tradi moderne gusa signature yiwacu mu Burundi kaguma irimo donc ushaka no mu yo musique la musique je vais créer musique nshaka kuririmba nshaka yuko signature y'u Burundi igumamwo muri production ako kantu ko mu Burundi ukumva nka kujya ko muri Nigeria ushobora kumva uwo muziki tuwo muziki no muri Nigeria kumva umuziki muri Afrique du Sud nubwo atoba ari je gusa nk'ubwo mu Burundi aba producteur si je ndabwira ivyo bakora kandi si je mbwira aba artiste biwacu mu Burundi ngo muzokora uku oya novuga ati vyo biryoshe umunsi umwe mu Burundi twogira identité yacu kuburyo umuziki nubwo umuntu yowucako uri kuravuga ahantu dufate uwo muziki uri mu Rwanda canke Tanzania uravuze gaca wumva ati uwo muziki no mu Burundi ntawitiranye n'uwahandi hantu avuga ati uwo muziki no mu Burundi akujya kwimbyino kenshi iyo mugapana instrument ubundi umuziki iyo umuntu ari avyinye uca wumva exactement ko ari ikirundi ariko aravyina kumva indirimbo abana b'abahindi bariko bararirimba no mu Burundi rero ako gatushe kaze yaba muri production yaba mu kuririmba ushobora kugira ubwoba ati ururimi rw'iwacu none ko ari kirundi gusa ari twebwe abarundi gusa tuzi kirundi uzoshobora kuba connecte n'abandi bantu bo hanze gute utaririmbye icongereza utaririmbye igifaransa naje nibwo bwo afise naririmbye kirundi gusa umuziki ni ikintu kigizwe n'ibintu vyinshi hariho ama instrument hariho amajambo hariho melody ukoresha hariho amajambo wanditse iki rero urashobora kuba utavuze utaririmbye mu kirundi gusa ugasanga umuziki ukuntu uri kuragenda ugasanga melody watoye mu créer umuziki wawe ni ibintu vy'iwacu bon mu matwi birumvikana ko ari ibintu by'abarundi we rero niyo objectif rero nafise abantu muzobikorana urabona ingene uzobikora aba producteur bo mu Burundi barabizi bariho aba producteur babizi we ico ukora uri mu artiste ukira kumubwira umu producteur ati nkeneye iki nkeneye ubingirire nk'uko rero no tombora aba producteur bakagira
nkahura n'umuproducteur nyene afise touche nziza bariho vraiment bariho yego tukazohura nawe akazobingirira ivyo bintu ushaka kubera ko je sindi producer je ndaguha ide hama ukagerageza kuyishiraho ukayeza kuyishiraho yego okay rero nshaka umbwire ahantu bihuriye kuko mu byo uri kuravuga mu byo numva ushaka kuzokorana umuziki ngira ngo ushaka no kuzobigira business n'ibintu ushaka kuzokora wapi na wapi sweza infirmier na ntuzenye na muziki sweza infirmier n'umuziki donc kuri ki wahise kuja muri sweza infirmier kuko utaciye uja kwiga basi marketing kugira uzokwiga ingene ubidandaza ingene udandaza umuziki wawe canke wiga ikindi kintu ariko wahisemo kwiga sweza infirmier en plus ukaba umbwira yuko uzokora umuziki navuze ati kuva kera nciga kuva niga primaire kuya zimwe ibintu vy'amabiologie vy'ibiki nabikunda gose umva nabigisha banyigishije kweri biologie naito nakunda biologie gose nka n'umwigisha ariko arigisha nkaba attentive kweri nkumva ati ibi bintu ndabikunda hama mvuga ati ngiye muri scientifique naho nyene hariho biologie kandi ni cours principal nize biologie chimie sciences de la terre biologie ni cours principal ibintu nk'ivyo nyene vya physiologie kwa mvuga ati ninaheza rero reka mbandanye muri bon fonctionnement de l'organisme y'umuntu kuntu bimeze ndabimenye bisanzwe mbumu intellectuel wesh ndabimenye mbumu intellectuel hama nubwo ntazobikoresha umuntu ubuzima ubufise aka notion basi mbefise notion yego nkumva ko binjoheye ndabizi tuko donc waragiye uratora faculté urayiga juste kugira ugire notion sans toutefois kumenya uti nzoyikora kandi baranjuja ngo gusa c'est ni perte du temps gusa kuri je c'est perte du temps kubera biranjohera tukurunye kubona ndabizi nzobimenya kandi on sait jamais mu buzima ntuzi sinzohereza mu muziki peut-être nzobikoresha no nimbe urashobora gusanga nk'ubunye ugiye muri stage nani ugiye muri stage nani murumva gatima gakubita kakavuga ati burya buntu naho burya bintu ndabipinza canke ntashaka kuzobikoreramo ndumva umenga ndabishoboye ndumva umenga ni impano yiwanje ndumva umenga no bikora nagiye muri stage nabibonye yuko nabibonye ko ntobishobora kuyikora kubera umuganga uri umuganga il faut pas jouer avec la santé y'umuntu la vie y'umuntu il faut pas jouer avec ugiye kuvura uhisemwo kuvura genda ubikore kandi ubibemwo sinibaza ko abaganga aba infirmier bafise ingene bacanganya ubuzima bwo kuvura n'akandi kazi ibyo nabonye sinzi ko bikunda peut-être mu docteur gusa nawe nyene agiye kwicanganya n'ibindi bintu gose usanga atagiye kubikora neza nivyo nibaza c'est ce que je pense niyo mpamvu mvuga ati si mu mutwe wanje watari ibyo bindi byo kuguma wicaye ngo kubera ko kuvura ni passion novuga yuko ari n'ubutumwa bw'Imana burimo kandi ugiye kuvura uvuga ngo ngiye guca amahera hano we niwokorera Imana ubwo butumwa niwokora mu wese afise ibyo ashaka gukora mu buzima gukora ibyo ukunda niho bikora neza ukora ibyo ukunda ndiyumva mwe sinzogira sibwo buzima sibyo nshaka gukora none basi apa muziki ikindi kintu uvuga uti je ikintu vraiment ndumva umenga niyo passion wanje ndonse naho ndabigirira nkagura nkagira amaformation nkiga co bari giki ubwa mbere rero nk'umunyeshure nshiga imanita naye muri team nakunda sport gose ubu sinayihevye ngira nkwera ntawe ronkera umwanya gose nakina basket nkakina volleyball ping pong amajeu menshi netball ndafise mutunosho gusa basket na volley nivyo nakunda gose naye no muri equipe ikina de base rero mvuze ntagize z'umuziki nosanga kenshi temps yanje libre ngenda ku matahe nkakina usanga nazanye amafizike abagabo nkakina biraryosha ahubwo ndabikumbuye ndabiheruka kera vraiment ngira nanavyibagiye ivyo vyose urumva ni basi novuga yagira evre kuririmba ni entertainment of it no ku entertaining ni sport ni no muziki ni kimugabo
mu buzima twese turazi ko ubuzima bukenera gukora. Hari umuntu avuga ati je ndakunda guteka, ndakunda ku uri kuvuga ikintu nokora kinzanira amahera. Nibyo birashobora kukuzanira amahera wishuye bien. Mugabe ikintu mu Burundi niba utazobuja hanze. Ndakunda decor. Ntavyo nzi gusa ndavyiyumvamwo nimba ari ikintu nokora ntagira ibintu vy'umuziki canke iki nokora decor nk'inspire ku bintu vya kera ibirago tujya tuntu bajisha nimba ari kwambika abantu nk'umustiliste nkabambika n'inspire ku bintu vya kera nimba ari uduhene twa kera nimba ari inyambaro za kera ibintu nk'ivyo nyene vya decor. Donc umuntu umva wogira maison yo gucreer impuzu impuzu canke ibiki canke kugira n'ibintu vya decor. Yego. Okay. Nkaho urumva ndavyo. Kandi canke organiza ibintu organisatrice w'ama événement z'abajene bari talentueux. Haye voilà ça. Nizo numva shaka. Rero twarambiye abantu twari twavuze ngo tugira tuvyine reka tuvyine tuje turangiza sinzi ikiganiro nibaza yuko ucu tubwiye wambwiye yuko ushaka kuzoririmba ushaka kuzotangura kuririmba ryari. Ibintu byo kuririmba nta sinovuga ngo ni ryari cyane. Habuze iki none uramaze kwandika basi indirimbo. Ego ndamaze kwandika hariho aba producteur bamfasha akankorera indirimbo kandi ndabashimiye gose bari na talentueux. Mu muziki novuga yuko nagize umuziki urankunda ahubwo n'umuziki ukunda gusumva uko ndawukunda gusa naje ndawukunda vraiment. Nagize amachance kubera ko si bose ibintu kabitangura sinovuga ngo ni hafi gose kandi sinabitanguye ejo bundi canke ngo nabitanguye kera gose si kera gose kandi si vuba gose. Natanguye muri 2024 gutyo gupostinga tu video dutoyi man telefone flou image iri flou quoi gusa mu mwaka dans 2 ans 2024 juste au milieu de 2024 2025 ubu naho turi début ya 2026 ubu novuga ati ndafise base ni début nziza niyo mvuga ati umuziki urankunda kubera ibintu vyanje biriko bihinduka donc biragenda urabona ko ariko hari ikintu kiriko kiraduga kiriko kirakunda kandi wowe ukabona taifo hirenze byatarushiramwo ariko ukabona ko bigukunda iriho mugabo urumva kamame nti birenze gose nturabona ngo vyanse gose ngo simbosira kandi en plus de ça amaede menshi ndayaronka nakubwiye ko mfise connection ku ba producteur batandukanye shobora kumfasha nkashira nkamubwira ide yanje akamfasha ndabashimiye gose. Hanyuma nikiki gutera ubwoba iyo ubonye ibintu abantu bari banyamuziki yo kuriyumvira ko ushaka kuzoja mu muziki nikihe kintu ubona utije kabisa iki kintu ndabona ko kintera ubwoba naho nshaka kuvyinjiramo muri ibi bintu. Novuga yuko sinovuga ngo ni ubwoba ngo birantera ubwoba gose kubera ko ibintu byose biravana n'ingene uvyigenzamo. Hari ikintu bavuga ngo image ngo umu artiste w'umurundi kazi ngo abafise muri societe gusa ndibaza ivyo n'ivya kera ngira ngo byaraheze en tout cas peut-être hari umuntu azombona uko ntari gusa byose bivana n'ukuntu wigenza nimba ari hari n'abantu deja donc ça ntibambwiye nabi bambwiye amavi yabo nandiko ndirimba indirimbo y'ikirundi ni post mperuka gupostinga nambaye ishati oversize nini n'igipantaro kinini yakingana uku nafunze gros bébé ibintu bitaboneka ko ari umuntu w'akaranga. Byaraba sinovuga ngo barambwiye nabi bambwiye ide yabo gusa ngo iyo style kweri ngo guhindura. Ego nubwo nandiko ndirimba ibintu vy'ikirundi as an artist bisaba nivyo birasaba ko wishushanya n'ico kintu uri kuragira gusa utibagiye na wewe ibiguha amahoro. Je iyo style oversize nayo urumva ko munsi ariyo tenue iza kumpa amahoro canda yambara ndagenda kuririmba ikirundi kwa uzobona n'amageste ngira mu kubiririmba ntagira rya ari traditionnel ngo ngire ibintu byo nkuko iki nikomeze
kweli ico nico kizongora ntazonjija ngo uri kuririmba ikirundi ngo umenga ngo uri kuririmba rap ngo umenga uri kugira iki azoba ndenganije vraiment kandi azobabara asubira ababare kwera ni comedy ntuzobihindura wowe nturi prêt changer sino kuvuga ngo kwera ko uhindura ikintu ubona kari kibi canke witeze canke umva ati ikifoke ndagihinduranye nivyo bindi mwuko nubwo mba ndiko ndirimba ibintu biri feminine usanga ndiko ngira amageste uko njemeze nyene donc le garçon yaba style oh non j'ai pas dit ça ok yaba style yaba niba amageste uzobona ngira amajugement ntabura nyene ugasanga reka ku ayiha image tari kumetse okay hanyuma ikijanye no kuvyina rero shaka ngire hari uruvyino nkunda nabonye waririmbye partie y'abakobwa mu byo wavyinye ubonye nshaka kugire ujya mu tipa ariko aravuga ibyo bahongo yayindi nafashoroge vuga yo ijya shanta yonze gusanza agaparti gatoyi umenga gatoyi busa ndarivuga nafashuruge ndoburanyirira mbonye urugi ruhande ndaramutsa hari umusore ageze kuba kugwiwe baturaje ku kirambi kimwe agatiro karanyica kubera uburuheniranywe urabizi aho onye no bambesha ngiye kwibandanya ntayonze gusa iraryoshe ise melody uraryoshe uzoyitugirire rero jewe ubunye nishoza gutumye uzocugira uzoce udutaginga hanyuma uzoca uvuga ko promesse waduhaye niyo wahaye aba followers bacu uzoba wayigize okay basi vuga igihe murondo uri mu bigero na warayibwiririmba itanguranga murondo uri mu bigero ntuzuzimira uzindutse isi yarameze amenyo genda utekereje ntuzushinyire nyanke wota umutima ku rutare ntubisimba rubebe wo havugwa mu nzira gumana urupfasoni ntuzaba kubona urumva nk'ayo majambo tudabo yumvire nk'ayo majambo nk'umuntu yayanditse no kuvuga yuko amageneration uko azogenda araza umuntu wese azokumvira iyo ndirimbo azokuramo message kandi zogira ikimwigishije ego hanyuma rero basi turirimbira indirimbo ukunda cane gose imwe wovuga uti je kabisa iyi ni indirimbo nkunda pe kandi ashaka bavuze indirimbo ukunda niyo iza mu mutwe niyo nkunda hanyuma tuheze turangize indirimbo nkunda ndakunda kuririmba iri ushaka kavyino canke ivyo ushaka tubyinire hamuce turirimbira reka turabe ko bikunda shemwe instrumentale y'indirimbo nkunda gose tuzoca tugakata uzi gusa ko instrumentale uyigize ciba copyright kubera bari instrumentale y'abandi ni bya bintu bica biza vy'amasordine n'ibiki ikiganiro kica kiba copyright hari akaririmbo kujya mukobwa yitwa Tatiana no hanze kavuga what do you do when you can't let go, what do you say when you just don't know how you feel, and you know nobody knows how you feel, yeah, cause everybody go through all their problems, so everybody trying to find a way, and day by day the struggle in this world, you know you have to hustle, just know that you're not alone, you don't know how to be, I shall bite my tongue to go. Nizongereza yabiheruka kera hama y'ikirundi nayo kaza karirimbo kavuga ngo ai babayi wararaye nyangiyo waraye baguhongera inka y'igati wacu mu Burundi tori ibyacu byamenyerewe byo gutunga nke tugashaka abageni beza ai babayi wararaye nyangiyo waraye baguhongera inka y'igati umusaza wanje ni nyamuherekeza Imana yagera mu magaja kica rika mutaka wigira urudede wigira kadacika ntambara y'Uburundi ai babayi wararaye
guhongera inka igaca mbese bakobwa je ko mbona muri benshi nkabura amashi yanyu nkabura amajwi yanyu mbura amashi yanyu nkabura amajwi yanyu byine se bakobwa nimubyine murakagwira. Okay. Karandyohera n'akakera gusa karyoshe bariko baratamba. Je numva tutoheza ho umubyina. Reka duheze Akanyuma basi. Akabyino kanyuma. akanyuma Indirimbo canke iyindi ndirimbo ukunda peut-être muri nivyo mu Burundi uzi ushobora gusubiramo uvuga uti indirimbo ndayikunda canke naho tubaho ngaha mu Burundi tuve mu mbyino tuje mu baririmbyira mu bari indirimbo nkunda kubera rero nkunda nyinshi ndanabura niyo ngira akaririmbo kanjyohera k'igifaransa ka daju bari kumwe n'undi muririmbyi menga n'empoko ndabyibuka kavuga ngo ce matin je parle mots c'est difficile et les réponses à tes questions je les ai pas moi aussi j'ai peur du temps qui file et le passé ne nous est pas tant de soir, on se parle pas. On oublie tout, on recommence là. Si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, le dire vraiment. Si on pensait comme les enfants, qu'on est plus fort. Sans faire semblant, je ferai tout pour te retenir. Si tu tentes de soutenir, je dis le meilleur et le pire, j'en jouerai pas. Si l'on pensait qu'on a le temps se retrouver, sans faire semblant, comme avant. Ndaberuka kera sinzi ko nanabifatanije neza. Wabivuze neza biratesa biratesa konso urabizi Naruka kubiririmba kera sinzi ko nanayigize neza. Uri umunyempano nari kuja kuririmba nari muriyumvira kuja kuririmba genre mu makahaoke kurondera ubuzima bwo mu makahaoke cyangwa kuririmba mu manza canke iki ukarondera mu marche ego ndafise band nkoreramwe ubunye shasha ego samedi manja kuririmba uja kuririmba franchement ubundi wowe uri kurafisha impano ubusa pe imana yo bikubaza yaraguhaye talenta urayikoresha mu ma club urashaka kuzobigira mugabo nivyo nibaza yuko vyo nagufasha hanyuma ikindi kibazo cyanyuma ngira mbaze kandi nta na rimwe mpona mbaza je iki kibazo ariko ngamba ndakikubaze urafise umusheri canke warigeze ko ufise umusheri iyo mushwanye ukamuririmbira arasubira arafise ico asubizayo Tacha kubabarira direct canke wamushapura canke wagitene Zamwisa umuntu wese horase yaba nta muntu ndaririmbira ngo twashwanye ngo kugira ndamukonsere ngo nzaburirimbi uhora ugira gute twashwanye se ndagusaba pardon igahera le pardon kana kuririmba byose ndabigira nturapima ngo urabe nakashise ndaguhaye uzopima bakoze Sorry, katoca kamasha prema kora yuko hamwe woririmbira umuntu akaguma gushavuriye cyangwa akagirane nibaza ko akomeye. Girl, nawe agira nk'ama compliment renze. Kaje wumva wewe. Sibyo. T'es pas d'accord avec moi? Yes. Ya kamera twahinduka tukayibona uri nyuma. Namwe muri ko murambe. Nabavyumvirije baraza kubivuga. Basi uri romantique gose ngira. Merci. Oya pana ndakubajije c'est pas romantique cyane ku buryo ushobora kwandika ko urumva urandika n'indirimbo umwandikiye arasubizayo ikintu nize kuvuga ngo ndi romantique kwa d'ailleurs nta ndirimbo iri romantique ndandika vraiment aya wewe okay ubwo ngira sinzi ubwi wawe uravye mu mahora nibaza ko none umukobwa ageze mu bigero yaba haba nka kera uba wararongowe ubu maze kuvyara nka kabiri urumva none siko bimeze none ubu nyene naye ndiko ndabikubaza donc urageze kuja muri relation uramaze kuja muri relation sibyo ntuhora wandika nturi romantique gose ku buryo umutipa akubwira ati uyu mwana none yakorotse ava mu bicu cane
umuhungu twatumaze kujahora sazobimbwira nawe urabikubwira sérieusement nawe urabimbwira barabana pe very nice turagushimiye cyane Rien. wakoze hama courage cyane j'espère yuko abatwumvirije baryohewe ikiganiro cari fun kandi baryohewe ndibaza mwabaye no musisi nabarambiye cyane antuka nabadaniye umuntu abaririmbira guma aririmba kandi yatwemera ko tuzoguma aririmba wiga imbyino nyinshi surtout twe dushaka imbyino nyinshi za kera yego n'ibindi uzobikore mugabo n'imbyino turazishaka cyane kuko ibindi indirimba abantu benshi barazikora sivyo mugabo imbyino ni bake bazisubiramo rero turifuza abantu benshi basubiramo kandi Marinese yavuze ikintu ciza ari abantu batwikurura bazi kutwikurura neza bazina z'irya ndirimbo bashobora meme no kuzisigura turabasabye muzoze muduhe ikiganiro muzoze dukora ikiganiro ko natwebwe n'aba followers bacu barakunda kubidusaba twarigeze gukora ikiganiro barakidusaba cyane bagumye badusaba ngo tugarukane be nabo bantu rero turifuza ko tworonka abantu benshi bashobora kuza gusikura izo ndirimbo donc izo mbyino hanyuma bakanazivyina kuko twarabonye yuko mubikunda rero nawe kuhaje cyane ntude bukigwe hanyuma utera imbere tuzokubone uri mu artiste akomeye ukora n'ivyo wifuza ibyo ukunda Imana igushiremo n'impano yuko uzokunda nabijya wiga Ego, merci. Sezera abantu rero Bye bye. nuko umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu